Abo mwumva nabo twitwa abatwa, abo bantu babumba inkono mu Burundi. Mu Burundi murazi ko dufise amoko atatu kandi twese tuyemera: abahuta, abatutsi n'abatwa. Ubwoko bw'abatwa akaba ari abantu beza b'amahoro. Mu ncamake, they mind their own business. Nta bwicanyi bwo kwica abahutu barigera binjiramwo, nta bwicanyi bwo kwica abatutsi bigeze binjiramwo. Historikema yabo kuva bakorana n'abami kuva kera kugeza nino saha, nibwo bwoko bwonyene bwashoboye kugumya agateka k'abarundi, bwashoboye kwerekana yuko kuvyukuri nkuko bavuga ngo ni bene ubutaka, ni bene, urumva nibo bantu babere, nibo barundi pire. Kuvyukuri baravyerekana kandi biranezereye cyane, biranezereye. Nashaka hariho video y'umwe mu umushikiranganji w'umutwakazi yavuze ijambo, ariko reka manze twumvirize uyu mupfasoni w'umutwakazi ijambo yavuze mu gihe cyahise, ariko arasigura ubuzima babayemo. Nitwa Rondeye Roza, mba mu Gatsimbirigika, umutumba ni Kanyana, komine ni Ngozi, abese Ngozi nyene. Je narabisimye mu nyuma turiko turidondorana na musaza anje, nkasanga natabona musaza anje, ndabisima tuvyaranya abana indwi. Kugeza uno munsi rero nitegereze kugira ngende mu bundi bwoko, nsambona mengo ntijosoboka kubera baratumenagura. Haraho bavuga ngo turabatwa, ngo nitubabumbira inkono. Je nza numva mengo ni ikintu kikigeragezo, nza nemera kwigira kuwo musaza anje. Mu nyuma niho yatwatsa twidondoranye rero, atambwira yuko ndi musikiwe, tuca tuguma twibaniye gutyo. Urumva nta kuntu umuhutu n'umututsi iyo baje bijya bavuga byo gutongoza aza yinyegeza, ntaza ku murango abantu bose bamubona, ari inyegeza nyene akaza mu gafuri k'umwiza, agatera indi umukobwa w'iwacu akaza yigira. Hanyuma twagira ngo twuma dusagirize, ukatusanga ngo se sinigeze nza mu batwa. Urumva rero nkaho tusanga mengo harimo ibintu mengo bikibose imitima y'abantu, natwe tuba dushaka kuja mu ubwo bwoko, ariko ukatusanga n'abantu bakitumena mengo n'ibintu mengo ntitubaho kandi turabarundi nk'abandi. Icyo rero ze nicyo cyatumye nza nigira ko musaza nze w'umutwa, n'ubu niwe tubana, burya turabanye igihe kitari gito, ariko n'ubu no mu nyuma n'abana niyumvira biwanze, kukubera baguma batumena nze numva mengo ntamwe nabo wanze, hataze nko ku murango tamukwe abamenyesa amakuru tubatumeko, ze niyumvira yuko mengo ntamwe nabo wanze yoza mu Barundi, kuko n'abantu batumena cyane gose. Mwumvise ngo abarundi hoba mu masengero baratumena, hoba hehe baratumena, sinzi ikintu bipfa. Abatwa uko twimereye kubumba si ibintu twiga, uretse yuko umuntu ashobora kwiga ingene ashobora kubikora ku buryo bwa kijambere, ariko ibisigaye n'ibintu dusanzwe tuzi kandi nta mwanya bisaba kugira umuntu abimenye. Umwana w'umutwakazi avutse usanga yabimenye, nta shuri yirirwa arajamo kuvyiga, nta mwanya mama we bimusaba kugira bimwigishe, ni ibintu bimurimwo uko nyene. None turetse Imana yo mwijuru yashoboye kubumba umuntu mu shusho yayo, uwundi muntu azi kubumba ikintu atari bujabo yagiye kuvyiga, abizi kubera yavyize, mugabo atwa nta namwe bavyiga. None mwumva iyo Mana yabumbye umuntu mu shusho yayo, n'uwundi muntu azi kubumba ikintu cyari cyo cyose atanamwe yavyize, niwumva yuko je byose ubucuti burakomeye cyane gusumba n'abandi bantu. Je nibaza ko nkwiye gutegura icigwa kugira nje ndagitange,
kandi nta numwe azompaririza kuko ivyo bintu birumvikana. Nibaza ko dukwiye no kubandanya dupfume duhingura canke twongerako akarusho kuvyo twari dusanzwe dukora, na cane cane ibyo kubumbaya zaba inkono zisanzwe, kuko byaratureze ntitwobiheba, ahubwo tworaba ingene dushobora kubikora ku buryo bwa kijambere canke ku buryo zikomera, mugabo navyo ntitubihebe. Kandi nongera nkebura abarundi, nivyo iterambere ryaradushwayemwo, duca tubona yuko inkono zosubirizwa amasafuriya, ariko nagomba subire ndabibutse yuko burya inkono ifise akamaro gakomeye cyane, atari guteka gusa muga no ku magara y'abantu. Hari habo muranumva bavuga yuko bivuza ibumba, mugabo ni bitetse mu nkono burya ibyo kurya bwa mbere ho biragira akanovera. Ngira ngo muramaze kubyumva, iyo utetse mu isafuriya uko amazi akama kenshi ukongeramo ayandi, niko akanovera mu byo kurya kavamwo, kuko amazi aguma akama isafuriya ishuha n'ingoga, amazi arakama ukongeramo ayandi, agakama ukongeramo ayandi, gushika bizoshe umaze gushiramo amazi menshi, ni kuvuga ko akanovera k'ibyo kurya kaba kamaze guhera. Ariko mu nkono kujya kuntu ishuha buke buke kandi ukaba wafundikiye na ka kantu kari mwibumba keza ku magara y'abantu, bituma umubiri ugumumerewe neza. None rero jewe nibaze wo bishobora kandi ntaco byobatwara, muraza murateka mu nkono kugira ngo mufungure ibyo kurya bifite akanovera gakwiye katajoborotse. Hanyuma kandi hazaba harimwe no kubungabunga n'amagara yanyu. Sindi umuganga mugabo ndamaze kumva ababivuga, kandi je sinobabeshuta, ndazi neza yuko ari ukuri. Uravye ukuntu ibintu byagiye birahinduka ku magara y'abantu, ntawomenya ko bimwe bitavuye ku guheba guteka mu nkono. Jewe iwanje turacateka mu nkono. Jewe nambaye uniforme kaki ivuye mu nkono. Natanguye ishure, hama mama wanje yarafise umwete akabumba akazishora, byari bikizimbutse hari ngira 93. Iyo uniforme yayitumye umuntu ibujumbura amafaranga 500 akuye mu nkono. Nibaza ko yadangaje inkono nyinshi kugira ashobore kuronka 500. Rero urumva mpemukiye inkono bava bingora. Hama ikindi naco nibaza ko ico gihe no gufungura nafungura ibivuye mu nkono. None urumva ndayihemukiye, kandi aho ngeze ibifisemwo uruhara noba nihenze cyane. Dushimire cyane uyu mushikiranganji ajejwe gushigikira imibano, mushikiranganji nyakubahwa Imeride Sabushimike. Komera cyane kweri. Nkunda abantu bavuga ukuri kandi kububwiza ukuri abarundi bazotinda bahumuke. Abarundi biragora cyane kubumvisha ikintu, ariko iciza nuko iyo bagitahuye babitwara nk'ama ku vy'ukuri. Nkuko rero mwavyumvise yabivuze, egome sukuvuga ngo iyo uvuze ibintu ngo ube ngo bifitiye ubushakashatsi, hari ingeso yaje ngo bifitiye ubushakashatsi nyabaki. Ariko reka tuvugishe ukuri, burya ubushakashatsi bwa mbere naya maso naya matwi n'ubwonko Imana yaduhaye, nibwo bushakashatsi bwa mbere. Iyo imvura ikuvye ukabona irakuvye, ko atamushakashatsi aba yakubwiye ngo igombigwe, wanurira iki ibyo bawanikiye, kutabireka ati nta ndindira abashakashatsi bazakumbwira. Mugabo kubera Imana yaduhaye ubushakashatsi bwihuta, amaso, amatwi n'ubwenge, ubwo nyene mu mutwe haca haza ubushakashatsi butubwira buti imvura igirigwe, anura tukanura. Nibi rero vyuko witegereje ingwara zagiye ziza uko abakoroni bazanye ngo ivyo bitwa ngo nibikoresho vyabo. Uravye abakera bagiteka muri izi nkono, bakarira mu nkono, amazi bakayabika mu nkono zabo, bakadahisha amazi icyo bita inzato,
benshi bavuga ngo nudukuza utunimbo duto baba barasatuyemo kubiri akamanyu bakakita ugwato. Izo za kanseri, ivyo bisukari, ivyo biki byose muza mwumva hari ivyo bagwara, ntavyo bagwara guko ivyo barya byose ivyo babiri organique n'amazi akaba organique n'ivyo babika muri organique ewe no kuryama baryama organique. Rero abantu batazi nuko aya mamatera turyamamwo nayo harimwo amaelema mabi. Sinzi ko migeze kubona batangaza ukuntu hari umuvyeyi yigeze kugurura imatera, ziga matera usanga ziri intuzeye za fomu ziga ziba ziri muri zifise intuze yayo ibegi uyifungirana, yarayuguruye ngo agomba mese kigiye cyo kuyifungiramwo utuntu tudupieces dutoya bavuga yuko dukozwe mu bintu bimeze dukozwe mu bintu bimeze nk'ibicupa turaseseka mu nzu yose. Umwana bamwirukanye muri emergency room guko bakubwira ati ahantu kakuzibuje ugwara kanseri. Rero murumva yuko no kuryama ntitukiryama organique. Abantu baryama organique ni barya abantu bahora bisasira kera ibirago bakaryama hasi bari yari organique. Urumva kurya twarahinduye ntitujya organique, kuryama ntituryama, nta kintu kimwe tugikoresha organique. Mugabo muri mentalite yiwaca birabure ngo ni gisirimu, ngo ni gisirimu. Ariko ico gisirimu ni gisirimu zoba mu myaka 20, inyuma y'imyaka 25 ukaba wamaze kwandura ingwara zigutera ibibazo, ngo ni gisirimu. Ibi bintu nanje avuze ndabishigikiye ku vy'ukuri nkuko mubibona. Indya zitetswe mu nkono nubwo baba batakaranze, n'indya duteka mu masafuriya, izo ndya ntaho zihurira. Aho rero twavuze ku iziko gakondo mu Kinyarwanda canke iziko ry'ikirundi riga ginkwi. Indya watetse mu isafuriya n'indya watetse mu gakono ntaho bihurira. Indya zo mu nkono ziba ziryoshe cyane. Duce tuza ku maziko aya twitwa ngo naya mantuze ngo naya gasa yadutekako ubu bugesera ngo namaziko. Tugishika abantu bose baje muri ibi bihugu mwibuke yuko indya zaca zikunanira kubera ko wasanga noneho umenga bazibombetse mu mazi gusa kubera ko noneho ryaziko ry'ikirundi mu isafuriya ntibiryoha ngo bishikiriza akaryohe k'inkono. None hiri ziko ryoryo iri duteka ko ngo niryo ry'ikizungu riravyunyura. Indya turya ngaha ntabwo ziryoshe n'ikintu. Nubwo utobo warize ubwo bushakashatsi wovuga ati ibi bintu nivyo muga kubera twamaze kuba brain washidi, twamaze gupfa mu mitwe, twamaze kononekara. Umuntu uramubwira ati gura inkono zikoreshe ngo yongo sigisirimu ntavyo nokoresha, kandi niho ubuzima buri. Jewe nshigikiye abatwa n'abatwakazi aho bari hose bose ndabashigikiye. Umugambi wo kubandanya izi nkono zabo bazicura bazibumba ndabashigikije na kwijana. Jewe n'abagenzi banje bari mu gihugu benshi narabamenyeshe yuko vyo bavyiza n'amazi bantu bagiye bayabika mu nkono guko mu bibido murazi uko giseruka niko uburi kurarya unwa amaelema yazo. Hanyuma nk'abantu muri Amerika mwibuke yuko muci bama batangaza yuko udakwiye gusiga amazi mu modoka. Ntushobora kubika, hari abantu bagura amazi menshi bakabika mu modoka mu gihe ciki bisaba uyatware mu nzu guko gumukanyishije kuko ajya amazi yo mu macupa. Uko icupa rishuha niko vya bindi riba ririko rirayaga gahoro gahoro, niko vya bindi birikozwemwo binyonyotera muri ya mazi. Bakavuga yuko biri danje sana gusumba uko onwa amazi usanze yaretse mu ibarabara. Bagahanura abantu uko hashuha kizire kugumiza ibintu vyose vya plastike ahantu hanze kuko uko kwigiseruka kiba discolored niko gisha gitera ya maelema yinjira mu mazi. Natwe mwibuke hari iwacu ibi bido birigwa bavyanikiye kuzuba, kandi hari iwacu hari izuba risumba n'iryo muri Amerika ikihe kirekire. Ibi bido biba biri ku mazuba, ikibido canke indobo canke icari cyo cyose cya plastike babikamwe amazi usanga keshi biba biri kuzuba bikagenda bigaseruka biganahindura n'isura. Ariko abantu ico batazi nuko uko bihindura isura amazi arimwo muyanwa niko muba muriko muragira nte mwiroga mu buryo mutazi. Hanyuma rero ku bantu bagaye inkono, izi nkono zitatu murazibona. Izi nkono zitatu ikampani zikora ngo ni Antique Numuma Clay African Parts. Izi nkono zitatu zigugwa $1,795. Ni waja aha kuri ugiye kuri Google kurondera i Antique Numuma Clay African Parts, ni waja kubarondera ngo bakubumbirize inkono zitatu kuzibona. Bakizibumba exactement.
uzoca utanga aya madolari. Murabona yuko izi nkono nta zingana na za zindi no muri Afrika iwacu bari basanzwe babikamwe amazi, babikamwe inzoga, ibintu vyose baga abantu basa neza. Bari abantu basa neza, bari abantu baraduhenagwa abakoroni batuzaniye ibintu nk'imvira. Ibintu batuzaniye nibiki ariko sha barabituzaniye. Abazungu baratuzaniye imida. Abazungu baratuzaniye imida bamba barena nibagiye. Ubu abagore n'abagabo twese tugenda turahinyuka imida itari mwabana, imida itari mwabana, ibiguru vyaratudindiranye. Ico cyo ndacemera. Ariko mu bisanzwe ni vy'amagara meza. Je narabuze umuntu yosigura ati ibintu batuzaniye vy'amagara meza nibi. Kuko nizo ngwara zabizo za malaria, zavyo vy'ibituntu nibiki n'ingwara baje batuzaniye ntazo abantu bacu bari bafise. Bagishika muri Afrika nta hantu na hamwe bokwerekana ngo hatwara hasanze ngo akaburi ka hano bahambye ngo abantu igihumbi. Nta na hamwe hariho. Hafu umuntu ashaje cyangwa umwana yavutse biga vy'amagisida y'abana bavuka mugabo nubu birabandanya ntavyo bigeze bahagarika. Ingwara zindi nibo bazizanye mugabo baradukorogoshoye mu mutwe batubuza gukoresha ivyacu, batubuza kwiteza imbere, batwumvisha yuko dukwiye kuza turarindira ibivuye iwabo tubashorera. Natwe tushe turavyemera ngo bisigura ngo kizungu. Ico kizungu reka kikadukubita ingwara tugakubitika kabisa tukirirwa kwa muganga twanaga. Abandi nabo tukirirwa duhamagara abapasteri ugahamagara pasteri ugwaye igisukari nawe agwaye igisukari, uwundi agwaye umurindi w'amaraso, mwese mugwaye ibintu ngo muriko Imana tubabarire ngo muriko murasengeranira ku bintu byinshi twagiye turitera kubera iki ubugugu bwo kwishinga ngo dukoze ukungu ivyo bazungu batuzaniye ngo nivyo byiza. Muragira recherche murabe burya burengeti bahora batuzanira twifuka muri Afrika. Muzogire recherche murabe aha muri Amerika burya burengeti ico babuko abaslave abantu ze abanyamerika black americans babuhawe ivyavuyemwe muco mumbwira ko ni muri Afrika tariko vyagenze. Ndabatumye muzogire iyo recherche yanyu mugirondere uburengeti burya burengeti bahora bazana ibiba biri burimwo n'ukuntu abantu baca bamererwa. Abazungu rero ntibigeze badukunda gusa nyene kubera ko bari barashizeho abantu baduforusa kubakunda twabandanije tubakunda mugabo ubu niho dutanguye gukanura tukaza turabona yuko kuvyukuri ibintu vyaca ari byo byari bifise akamaro ibintu byabari kuduhenda. Je uno munsi mbaye ahantu nshobora kuronka umuntu ambumbira inkono ndababwiza ukuri kata nta safuriya no bankitekamwo nta namazi je no bankibika muri bibido amazi yanje no kwama ndayabika mu nkono gusa ikibabaje nuko nayo tunwa turinda kuyagura nyene yakorewe muri ivyo bibido akaza muri ivyo bibido n'ahandi ndi nk'ahantu mvoma amazi yo mu gipompo je ubu ungiye nko mu Burundi ibintu vyanje byose nokoresha biriya bintu vya kera guko nivyo nemera bifise akaranga. Mugire rero umunsi mwiza mwese, subscribe, share, bye.